Tuhejeje kugira inama aho twatumiye amabanki abikorera utwabo abo dusanzwe dukorana mu bikorwa by'iterambere nka za FMI na za Banki Mondiale kugira ngo turabire hamwe ingene ivy'ubutunzi vyifashe haba mu gihugu mu karere mbere no kw'isi yose hama turabe ingingo twofata kugira ngo tubandanye tworohereza ubuzima bw'abanyagihugu na cane mu ntumbero yuko tworaba yuko ibiciro vyobandanya bigabanuka n'ifaranga ry'u Burundi rikabandanya rigira agaciro. Rero muri iyi nama twafashe ingingo zitari zike. Iya mbere nuko tugumiza ico nokwita igiciro fatiro ibanki nkuru ihereza ko amadeni amabanki ku bice 12 kwijana. Ivyo tukaba twabigize gutyo kugira ngo tubandanye dutuma amabanki kuja kurondera amafaranga mu banyagihugu, ivyo bita epargne canke amadepo, aho bogira ati baje kuyarondera mu banki nkuru y'igihugu. Mu zindi ngingo twafashe nuko tuzobandanya dusahiriza cane igisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo bashobore kuronka amafaranga bakoresha mu migambi yabo. Ivyo nashaka no gusubira kuvyibutsa abanyagihugu yuko bafise imigambi y'uburimyi n'ubworozi bashobora kugenda mu mabanki bagasaba ingurane ku giciro kitarenga 8%. N'izindi ngingo rero twafashe nuko uko ibintu bizogenda bigenda neza canke uko bizogenda kose tuzoza turabwira abanyagihugu uko ibintu bimeze kugira ngo bazaramenya mu ngingo bafata uko ibintu bizoza biragenda muri kazoza.